iragiye umeka amahoro fondasiyo. Kuva fondasiyo wiragiye itangura umwaka w'2018 ukwezi kwa Ndamukiza itarike 4, abavyeyi benshi bari bafise abana bagendana ubumuga bwo kutabona bariruhukije kuko batibaza ko hobonetse umugira neza abitaho mu kubafashiriza abana babo na cane cane ngo biyige. Ibikorwa vya fondasiyo wiragiye vyatangaje benshi, mbere binatuma abantu benshi bahakura akarorero keza ko kwitaho abandi na cane cane abagendana ubumuga hamwe n'abatagira shinge na rugero. Abene gihugu bo mu ntara zose zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi barakenguruka ivyo bikorwa, kanatsinda uhageze usangayo abana bava mwizo ntara zose. Biratangaza benshi kubona igikorwa nk'ico catangujwe n'umukenyezi asanzwe yikorera ivyiwe, akabafasha ubwo gwaruka mu ntumbero yo kuruteza imbere, na mu gihe hari hamenyerewe ko abenshi baja muri ivyo bikorwa kugira ngo birondereremwo inyungu zabo. Inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agendeye fondasiyo wiragiye, mbere agacagira ko akanayugurura ku mugaragaro, abashitsi benshi baba abahano mu gihugu cacu c'u Burundi n'abanyamahanga barabandanya kugendera fondasiyo wiragiye. Bose abahaza bakavuga ko bakogwa ko n'ibikorwa vy'umukenyezi wiragiye Sylvia yakoze kuba yarashoboye kwiyumvira umuce w'abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Kwigenekerezo rya 11 Kigarama uno mwaka turimwo wa 2024, Colonel Michel ajejwe ibibazo vya gisirikare attaché militaire mu buserukizi bw'ingoma y'igihugu c'Ububirigi hano mu Burundi, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Pascal, bari bishikiye mu kigo fondasiyo wiragiye kwirabira ivyo bikorwa, bakanaraba nabo bana basanzwe bagendana ubumuga bwo kutabona. Umukenyezi Sylvia wiragiye aserukira imbere y'amategeko fondasiyo wiragiye, akaba ari nawe yayitanguje, nawe kandi yakiriye abo bashitsi atubwira neza ido nido ryabo. No munsi twaramutse tugendera ibibondo byacu nk'uko twari dusanzwe, mugabo mu by'ukuri twatewe iteka n'umushitsi adasanzwe. Umushitsi bari bamaze igihe baduteguza ko bazoza kandi vyagenze neza. N'umushitsi yavuye muri ambasade y'Ababirigi attaché militaire Colonel Michel, ari kumwe n'umudamu wiwe Pascal. Rero barumva ibikorwa dukora, bakumva fondasiyo wiragiye, baca bagira umutima canke umwete wo kumva yuko boza kuraba abana batabona, abana dufise, mbega ubigenza gute, mbega wabigenje gute kugira ushobore kwegeranya abo bana, abana batabona n'abatabona neza. Nabo rero bagira iyo emotion yo kumva boza kubaraba. Nico kintu rero nyamukuru cabashikanye hano, bishikira ku kivi kugira barabe ivyo dukora, baraba amashuri y'abana, barebe uko tubafungurira, barebe mbega bameze gute, sante yabo imeze gute. Mu by'ukuri n'ibyo bari baje kuraba, bareba ibikorwa twakoze, bagenda bumva ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo. Ngo aranezerezwa no kuba yaratanguje fondasiyo ngo ifashe umuce w'abana bagendana ubumuga bwo kutabona, ngo akababona kandi ko biriko bikora ku mitima ya benshi, akanizera ko atazobura abandi bazoshobora gufasha uwundi muce utagira shinge na ruge. Jerome Ndiho kubwayo ari mu bafashwa na fondasiyo wiragiye, agendana ubumuga bwo kutabona, akaba aherutse guheza amashure yisumbuye Igitega, acaba n'uwa mbere mu bandi bana bose atabumuga bagendana. Jerome ari mu bana batangaje abo bashitsi igihe bamubona mu binyamakuru. Mu by'ukuri ibintu fondasiyo wiragiye ikora biragera kure kandi bikora ku mitima ya benshi. Rero ikintu c'umwana wacu Jerome carabakoze ku mutima,
ni naco batubajije ati mbega aba bana baraheza amashuri bariga bagaheza, turabaha akarorero ka Jerome, turabaha akarorero ka Daniyeli, twabahaye uburorero bw'abana bashika 8 bamaze guheza bari muri kino kigo, abahejeje amashuri yisumbuye n'amashuri ya kaminuza, na cane cane ko Jerome ari mu bana ba mbere twatanguranye hano asohotse imanite. By'ukuri ibikorwa vya fondation biraguka bigenda bikura, natwe tubona bikura kubera abana baguma bakura ntibaguma hahandi. Ngo umwana yambavuye mu 8 aja mu 9. Ubu rero twagiriwe ibakwe n'umunezero uko abana ba fondation Uwiragiye bazoheza nk'abandi bana bo ku bindi bigo. Ubu rero bariga bakahahereza, bizotangura uyu mwaka niho tuzotangura gutanga amadiplome. Umwana wa mbere azoyironka uyu mwaka utangura. Hari byinshi twayaze kandi ibikorwa byacu byakoze ku mutima, kandi nabo babitwaye ku mutima. Turazi ko hari ico bagiye gukora kandi dufise umuhango. Umukenyezi, ndavuga ngo umukenyezi n'umwizigirwa. Umukenyezi akora ibintu byinshi. Mu mpano rero dufise nk'abakenyezi, abana rugo, turafisemo n'umutima w'impuhwe gufasha. Rero umuntu afasha mu bintu bitandukanye, hagiye uvuga ati je nzofasha abana bagenda n'ubumuga bwo kutabona, je ndashobora gufasha mu bana bacitse amaguru, mu bana bagowe, mugabo mubatumirira yuko ubu tuba dufise inkingi z'urugo nazo zirakeneye umumama w'umwizigirwa, umumama afise urukundo. Naho ne kubikora ibikorwa biba byagutse gutya si kuri bose, bivana n'ikintu Imana yagushizemo. Mu by'ukuri jewe jenyine ntabyo no kwishoboza kubikora, je novuga ko ari ikintu Imana yashizemo kugira nshobore gufasha aba bana bagenda n'ubumuga bwo kutabona. Ariko ni igikorwa gikomeye kandi gisaba kwitanga, gisaba ingufu nyinshi, gisaba umutima w'ikigongwe, gisaba uburyo bwinshi. Urumva umukenyezi kugikora wenyene ntibyo bishoboka, ni mpaka abafatanije n'umushingantahe wiwe, niho uwo mukenyezi yoshigikirwa mu kugira bikore. Ariko nubatumirira ahubwo abakenyezi bagafasha bamaze gukora ibikorwa nk'ibi, nabo bakaja hamwe nk'abakenyezi b'imboneza bakabashigikira, akavuga ati ubu turakeneye kuja kuraba uriya mukenyezi yakoze ibikorwa nk'ibi, turakeneye kuja kuriya wundi mukenyezi yakoze ibi n'ibi. Situ bizogenda bidutera intege nk'umumama yagize icakora. Niki coba caratumye umukenyezi Uwiragiye Sylvia yitaho umuce w'abana bagendana ubumuga bwo kutabona? Kuva muri 2014 nama mpura n'umuntu atabona, umwana canke umumama canke umupapa, abo nkabona bagenda barahenagurika, nkabona umenga ni benshi dufise mu gihugu, ugize na 5 ufasha nkabona hari ikintu cogabanuka mu gihugu. Rero cangira uwo mutima wo kumva ndabakunze, niyo naja ntembereye nahura n'umuntu atabona, ndavuga ati ashobora kuba ari ikintu Imana yampamagariye kugira nshobore gufasha aba bana. Rero mu by'ukuri byavuye mu mutima wanje, umutima wo kubafasha, umutima w'impuhwe. Hama sinabyigumijemo jeje nyene, naciye ngenda kubiganiriza umutware twubakanye, jewe numva nagira ikigongwe barya abana, aca arambwira nzogufasha. Mugabo nico cabinteye, numva ndabakunda kandi nkumva ndabagirira impuhwe, ukungene nkibaza mbega umuntu atabona shaka kumesa, mbega umuntu atabona ateka gute, nane nipfuza kubimenya no kubibigisha. Mu vyo yipfuriza abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona,
kwari uko bokwiga bagaheza amashuri yisumbuye, mbere no kuminuza bakaminuza, na za mpapuro zibandanya inyuma y'amashuri ya kaminuza nabo bakazironka, gutyo bakazogaruka gufasha batoyi babo bazoba basize muri fondation Uwiragiye. Ubu twaramaze kumusabira ikibanza mu kwa kabiri azoba atanguye nawe kaminuza nk'abandi. Ni nabyo nshima kuko nkitangura kwigisha aba bana nababwira ati muzovamwo abantu bakomeye, hamwe muzovamwo abashikiranganje, abacamanza, abize amategeko. None ngivyo birashitse hano muri fondation, ngo twumva ko Jerome ashaka kwiga amategeko, ni ikintu catujije umutima wanje kandi bizotuma ndamushigikira gusumbya uko avyibaza. Umukenyezi Uwiragiye Sylvia, na mu gihe abenshi bibaza ukwemera kwiwe bafatiye kw'idini iri canke ririya, mu kiganiro yaduhaye yatubwiye ko yakuze asengera muri Eklezia Katolika Ingendanyi hamwe na Mouvement Marial, ukwitaho abagwayi, abagowe hamwe n'abagendana ubumuga, ngo vyamuranga kuva mu buto bwiwe. Jewe ndi umumama yavukiye mu muryango w'abakristo, cyane cyane b'abakatolike, ariko bubaha Imana cane. Mvuka cane nakora ibikorwa vy'Imana muri Eglise Katolike, nari umutambiramana, nari babita Ingendanyi, naragiye muri Mouvement Mariale, ndabaho nkijijwe nkora ibikorwa vyo kuri Eglise, tugatozwa indero cyane cyane kuri aba bantu bagwaye, abantu bamugaye, ukabaja kubasengera. Nkurira rero mu muryango wari ufise impuhwe n'ikigongwe cyane cyane. Rero nkaba navukiye mu Kayanza, nkaba ndi umumama, ndubatse, mfise abana bose hamwe mfise mu nzu n'abana 10, mugabo n'umunyese wanje umwe agira 11 kuko nawe namuretse. Mugabo mu nda yanje bwite havuyemo abana 6, ariko abo mfise bari hamwe n'abana 10 hamwe n'uwo 11. Sinaciye mpindura kubera umushinga nawe wanje yarakijijwe, nanje rero ca ndakizwa mba muri Katolike, cangumana w'amamagaro wanje n'ibikorwa vyanje ca ndabirangurira muri Methodiste Libre. Mugabo namusanze yarakijijwe mu Badventiste. Mugabo tugiye kubaka neza Rukristo, twaciye tuja mu muryango w'aba Methodiste Libre, niho dusengera n'ubu. Na mu gihe tugiye kurangiza umwaka, aripfuriza abagendana ubumuga butandukanye harimwo abana biwe bagendana ubumuga bwo kutabona kuzogira iminsi mikuru myiza mu gusangira ivy'Imana izobaronse. Abamugaye canke abana banje bagendana ubumuga tugiye gusozera umwaka, nashanje mu minsi mikuru ya Noel. N'abamugaye hirya no hino hari abamama bababaye, nkunda kubabona, ndababwira iminsi mikuru myiza, Noel nziza izovukire muri bo. Yesu yaravutse no kuvyibuka, ariko bazogire Noel nziza, bonane nziza, bazoronke ababiyo bitaho aho ntashika,
bazobone ababagaburira babagirira iminsi mikuru. Jaho negereye nzobagirira umunsi mukuru turyoherwe tunezerwe, umwaka mwiza, Noel nziza, murakoze. Ubwo rugendo rw'uwo mushitsi w'iteka rukaba rwarangiye mu kanya mu neza kadasanzwe. Dushimire cane umukenyezi Uwiragiye Sylvia yiyumviriye ko uwo muce wa bino bibondo bigendana ubumuga bwo kutabona hamwe muri kino gihugu cacu c'u Burundi tworonka abandi bakenyezi nk'abo bashika ku 10 nta ugendana ubumuga ubu canke buriya twokongera kubona umengo yarihebuye canke ari mwibarabara gushera. Icivugo ca Fondation Uwiragiye iragiti naho ntabona ndafise ivyizigiro imbere yanje byo kuzogira ubuzima bwiza. J'ai perdu la vie mais j'ai une vision. Turakwifuriza imigisha n'imyizagiro wamani tekane mu